Ubwoba ni bwinshi mu gihugu c'u Burundi. M23 yamaze guhakinga ikibuga cy'indege ku buryo nta ndege n'imwe yemerewe guhaguruka ku butaka bw'u Burundi canke kugwa ku butaka bw'u Burundi. Ibi bikaba byahise bihagarika drone zavaga ku butaka bw'u Burundi zijya kwica abanyamurenge. Ibintu bikomeje kuba bicane mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko umutekano wakajijwe ku rwego rwo hejuru, ndetse bamwe mu bajenerali bakaba batanguye guhungisha imiryango yabo kuko bibaza ko mu gihugu haba hagiye kuba akantu kadasanzwe, ndetse bakavuga ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye yakoreye M23 byanze bikunze idashobora kubibura kubimwishura, ndetse ikaba yabitanguye aho yajimije ikibuga cy'indege cya Bujumbura, ndetse na bimwe n'ahabikwaga ibitoro ku kibuga c'indege ca Bujumbura bikaba byahise bihakurwa bikajyanwa Igitega. Ibi byose bikaba byatewe n'ubwoba bamwe mu bihangange bafise, aho bibaza ko M23 umwanya wari wose yorasa ku kibuga cy'indege mu ntumbero yo guhagarika bimwe mu bitero bimaze igihe bituruka mu gihugu c'u Burundi, ibitero by'amadrone, ndetse mu ntumbero yo guhagarika ibikoresho biri kuva Kinshasa byururukirizwa ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye, ndetse bakaba bafise na gahunda yo kubanza gushira igisagara cya Bujumbura cyose mu mwijima ku buryo bahagarika umuntu wari wese ushobora guturuka i Burundi ajya i Kongo. Ibi byose bigakorwa mu ntumbero yo guhagarika amabi ariko arakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, perezida umaze igihe biboneka neza ko icyo ashaka atacindi uretse gushira igihugu c'u Burundi ndetse n'akarere mu kaga gakomeye cyane. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Riri iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana hamwe mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere, aho imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike, ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Ibintu ntibyoroshe na gatoya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abajenerali bahiye ubwoba. Ndayishimiye aribaza icyo agiye gukora nyuma yuko asotoye M23 agatanguza intambara adashobora guhagarika. Bamwe mu bakomeye batandukanye baragiye bavuga ingene Perezida Evariste Ndayishimiye bamwihanangirije bamubuza kurungika ingabo z'u Burundi muri Kongo, ndetse n'umwubaha Perezida w'igihugu c'u Rwanda aherutse gutangaza ko yahamagaye ku telefoni Perezida Evariste Ndayishimiye amubaza koko niba yarohereje ingabo z'u Burundi muri Kongo. Ndayishimiye abihakana yivuye inyuma, ariko nyuma byarabonetse ko ingabo ze ziri muri Kongo, ndetse ziri gufatanya bya hafi n'umutwe wa FDLR wagirizwa ko wasize ukoze ihonyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ihonyabwoko ryakorewe abatutsi abarenga miliyoni bakicwa mu gihe cy'amezi 3. Abo bakoze ayo marorerwa, abo bakoze ayo mabi, uyu munsi baridegembya mu gihugu c'u Burundi. Nibo bari kugura amapariseri mu gisagara ca Bujumbura, nibo bari mu bajejwe umutekano wa Perezida Evariste Ndayishimiye, nibo bari koko barakorana urudandazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi byose bikaba bishobora kuba imbarutso yo gutanguza intambara mu gihugu c'u Burundi, dore ko M23 mu byo ivuga ko irwanira harimo kurinda ubusigire bw'abakongomani, ndetse no gukora ibishoboka byose ngirandure umutwe wa FDLR, kuko ari we umaze imyaka 30 wica bamwe mu banyamurenge ndetse n'abanyarwanda n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi,
aho umaze imyaka 30 ubicira ku butaka bwa Kongo. M23 ikabona ko kugira ngo ibyo byose bihagarare atacindi gishobora gukorwa uretse guhagarika uwo mutwe. Bivuze ko aho waba uri hose byanze bikunze M23 igomba kusangayo ndetse ikawukubitana n'abawushigikiye. Ndayishimiye yahamagariye interahamwe gukuraho ubutegetsi bwa Kigali ndetse yemeza ko azabaha ubufasha bwose bushoboka. Ubufasha yarabubahaye ntaco atakoze, dore ko yabahaye indaro mu kibira ndetse akabaha imyimenyerezo ihambaye ya gisirikare, aho yabahaga imyimenyerezo bari kumwe n'abazarendo. Ibi byose bakabikora mu ntumbero kwitegurira gutera igihugu cy'u Rwanda, uretse ko byabataye ku w'amazi. Perezida Evariste Ndayishimiye ararungika ingabo z'u Burundi n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR zikajya ku butaka bwa Kongo zikica bamwe mu bakongomani biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'abanyamurenge. Ibi byose akabikora ku murango izuba riva. Ibi byose birashobora gutuma M23 itamwihanganira. Amakuru dufise ndetse yizewe nuko M23 igomba gufata Uvira yabanje gukora ibishoboka byose ngisukure igihugu cy'u Burundi, cyane cyane igisagara ca Bujumbura. Ubu tuvugana M23 amaze gukuraho connection ku kibuga c'indege, aho abahaka ba M23 bamaze guhagarika zimwe mu ngendo zari gukorerwa ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, aho nta ndege n'imwe yemerewe kuhahaguruka ndetse hakaba nta ndege n'imwe yemerewe kuhagwa. Ibi byose bikaba byateye urujijo ndetse bikaba byateye ubwoba ibihangange bikomoka muri CNDD-FDD kugeza kuri Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru dufise kandi yizewe nuko uyu munsi hiriwe inama y'abajenerali ndetse n'abatwara amakambi ya gisirikare. Iyo nama ikaba yabereye mu Kayanza. Yabaye Perezida Evariste Ndayishimiye adahari, yasohotse igihugu, ndetse amakuru dufise muri iyo nama hakaba higiwemo n'ibyakorwa mu gihe M23 yabimaze gutanguza ibitero ku butaka bw'u Burundi. Icyambere abajenerali bemeje no kwitandukanya na Perezida Evariste Ndayishimiye, narijya bamwe muri abajenerali batemera niyo ntambara yabashoyemo, kuko ari intambara iriko irungura mu bijanye n'amafaranga Perezida Evariste Ndayishimiye ku rugero ruteye ubwoba, ariko akaba ari intambara idafitiye inyungu na nkeya igihugu. Bamwe mu bajenerali ndetse batwara amakambi ya gisirikare baravuga ko ikintu cya mbere bazakora ari ukwitandukanya na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano n'iperereza yemeza ko Ndayishimiye uretse kwirukanwa ko gukurwa ku butegetsi na M23 n'abajenerali bo bashobora kumukura ku butegetsi mu ntumbero yo kwereka M23 ko bitandukanije nawe kugira ngo umutekano wongere uboneke, M23 ihagarike ibitero iriko iragira ku gihugu cy'u Burundi. Amakuru ariko aradushikira yizewe nuko M23 yabigiye kubandanya ibitero bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi mu ntumbero yo guhiga FDLR ndetse no guhagarika Ndayishimiye usa nkaho ahagarariye iyo FDLR ndetse uri gukora ibishoboka byose ngasambure igihugu ndetse n'akarere. Byose biriko birakorwa mu bwitonzi ntangere, aho M23 binavuga ko yoba yaramaze gushika mu gihugu cy'u Burundi, aho iriko iragenzura bimwe mu bikorwa bitandukanye by'igihugu. Abashitsi badasanzwe i Bujumbura bahamaze iminota 6 gusa, ariko bahagaritse ingendo zitari nkeya z'indege. Ikibuga cy'indege cy'u Burundi cyari kimaze igihe kiri gukoreshwa na leta ya Kongo mu kohereza yama imbunda, amafaranga ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare ngo bijye Uvira. Mu masaha y'ijoro hari abantu bataramenyekana bagabye igitero kidasanzwe kuri icyo kibuga nubwo leta y'u Burundi ntaco yigeze igira icyo ibivuga ko. Itumanaho ry'icyo kibuga ryari ryinjiriwe byoroshe ndetse ryari riko riragenzurwa n'abo bantu. Leta y'Ububirigi yari yarahaye u Burundi irisi na atisiti zigezweho ngo zitakwinjirwa. Aba bantu batazwe byasa nko kugerageza ko iri koranabuhanga koko rikora. Iminota 6 yari ihagije kuba bari gukontorora
ikibuga cy'indege cyose cya Bujumbura. Kugeza n'aka kanya baracyagikontorora. Nyuma yo kubona amakuru yose bifuza bahise bataha ndetse bagenda bakoze agatendo. Abantu benshi bakomeje kwibaza niba yaba ari AFC M23 yabikoze cyangwa ari abahaka basanzwe. Gusa ibyamaze kumenyekana nuko M23 ariyo yakoze ibi bintu ndetse n'uyu munsi ikaba iriko iragenzura byose mu biriko birakorerwa mu gihugu c'u Burundi. Murazi ko motororo zimaze igihe zikoreshwa n'abasoda b'u Burundi, zimaze iminsi itari mikeya zumvirizwa n'ingabo za M23. Ibi bikaba byaramenyekanye mu gisirikare c'u Burundi, bigatuma abarundi bategura guhindura motororo bakoreshaga ari byo byombo nyine bari basanzwe bakoresha bahanahana amakuru. Ibi ni byerekana ko M23 yamaze gucengera hose mu gihugu c'u Burundi ndetse ikaba iri kugenzura neza 100% ibijanye n'igisirikare c'u Burundi. Amakuru dufise ndetse yizewe nuko hari abajenerali ndetse n'abakozi b'iperereza bariko barakorana bya hafi n'abarwanyi ba M23 aribo bari kubaha amakuru, ndetse bikaba biri mu byarakaje abawazarendo. Murazi ko abawazarendo bavuga ko bagiye no gufunga umupaka w'u Burundi n'u Rwanda, w'u Burundi murantungo w'u Burundi na Kongo, ndetse bakaba bemeza ko nta n'umusirikare w'u Burundi bazongera gutuma agenda mwibarabara, aho bavuga ko bagiye gukora ishoboka byose bakaguma mu makambi yabo. M23 iriko irakorana bya hafi n'ingabo z'u Burundi zitishimiye amabi ariko arakorwa n'igisirikare c'u Burundi gishigikiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Bamwe mu bihangange muri CNDD-FDD baremeza ko bakoreye amafaranga atari makeya mu butumwa bagiye bararonka hanze y'igihugu nka Centrafrica ndetse na Somalia. Baremeza ko igihe cyari kigeze kugira ngo bicare barye ku mafaranga bakoreye. Bakavuga ko Ndayishimiye yabataye mu ntambara, kandi intambara badashobora gutsinda kuko nta bigwanisho bigezweho bafise, ndetse bakaba badafise ubuhinga nk'ubwo abo baruhangana bariko barakoresha. Amakuru ahari nuko umwanya wari wose kudeta ishobora kuba mu gihugu c'u Burundi mu ntumbero yo kwereka M23 ko bitandukanije na Ndayishimiye, kandi ko ibyakozwe byose byakozwe ku gatwe ka Perezida Evariste Ndayishimiye. Icyo bikoze Ndayishimiye nta rwinyagamburiro agifise. Yatanguje intambara, yahemukiye M23, ubu ageze aho gutekereza kuva mu ntambara, ariko akisanga ikibi yakoreye M23 n'ubundi itazamworohereza. Amakuru dufise aturuka mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye aremeza ko yashatse no kuva mu ntambara, ariko akabona ko ikibi yakoreye M23 kitakijana, aho we ubwe ariko arabwira inshuti n'abagenzi be ko ubwoba afise atabundi ko yarakwiye no kwikura mu ntambara, ariko akavuga ko ikibazo M23 ikimara gufata Uvira ndetse ikabandanya no gufata ibindi bice bya Kongo bizatuma nta ngabo y'u Burundi yongera gukandagira ku butaka bwa Kongo, ndetse bigatuma M23 kubera ikibi u Burundi bwayikoreye izahita ifasha imirwi irwanya ubutegetsi bwa Gitega nka Red Tabara, dore ko n'abasoda batari bake b'u Burundi bahisemo guhambya Red Tabara mu ntumbero yo gukuraho ubutegetsi ndetse mu ntumbero yo gushaka uburyo ki bahindura ibintu mu gihugu. Ibi byose nibyo biriko biratera Perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba, akabona ko abasoda b'u Burundi bamaze guhunga urugamba bakifatanya na M23, ndetse n'abamaze guhunga urugamba bakajya kwifatanya na Red Tabara bashobora guhorezwa hamwe, M23 ikabaha imbaraga n'ubushobozi, amaze bakinjira mu Burundi bagakuraho ubutegetsi mu ntumbero yo gusenya FDLR. Amakuru ahari nuko Ndayishimiye ibi bintu yabitanguye abona ari imikino, abona ari idiru yo kwiciramwo ifaranga, ariko ubu bikaba bigiye kumuta ku w'amazi. Interahamwe ziriko zirirukanwa ku butaka bwa Kongo zikakirwa nk'abami ku butaka bw'u Burundi. Ni ikimenyetso kitabesha ko abarundi bagiye guhura n'ingorane ndetse bagiye kugira ingaruka zikomeye cyane kubera ubutegetsi bubi. Izi FDLR ziko zirahungira ku butaka bw'u Burundi byanze bikunze, naho M23 itazisangayo, abasoda b'u Rwanda barashobora kuzisangayo, kuko bo bakunze kugaragaza ko umwanzi wabo bamusanga aho ari, badafise ubutaka bwo kurwaniraho. Abarundi batandukanye baramaze igihe bamagana
ubutegetsi bwa Ndayishimiye ndetse bakamagana imikenyero yafashe yo gushyigikira FDLR, aho bavuga ko igihe kigeze kugira ngo Ndayishimiye yitandukanye na FDLR canke ajyane nayo. Benshi mu Barundi kubera n'ubuzima babayimo bakaba basaba Kongo ndetse n'Abarundi b'umutima n'abasoda n'abapolisi n'abajejwe iperereza ko bakora ibishoboka byose bakabakiza ubutegetsi bumariye abana b'u Burundi muri Kongo, ndetse akaba ari n'ubutegetsi bugiye kwicira Abarundi mu gihugu kubera amikoro ari make cyane, aho itunga ry'igihugu rijya mu karwi gato cyane k'ibisuma kamaze igihe gatwara igihugu. Ni byinshi tuba turi ko turabategurira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Wowe ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.